wabo ku ngufu. Kubabwira dose ya mbere hari igenekerezo rya 27 za kuno kwezi Rusama, aho umugenduzi mukuru mu bushikiranganji bw'indero n'inyigisho z'ubuhinga n'imyuga bitura kino gipolisi kijejwe gukingira abana n'imico, baje bazananye n'umurezi akora ku ishure Lycée de Tanganyika. Ingene vyagenze rero, hari umurezi yitwa Ndabarushimana Jean Claude asanzwe yigisha kuri iryo shure Lycée de Tanganyika, mw'ishure riheza terminal, akaba yigisha icigwa ca entrepreneuria. Asanzwe ari muri bamwe bita bakutsakivi, abavakateri. Uyu murezi rero yamaze imisi yandikira ubutumwa kuri telefone y'ishure yigisha umwigeme amusaba ko bobonana. Umuregwa aranana, anashikaho amuterwa amubwira ko afise amanota make atazoshobora kumenya mw'ishure, ariko uwo munyeshuri nawe nyene yavyemeye. Niho rero mu gihe uwo murezi yariko ategura ubugeni bwiwe bwobaye kw'igenekerezo rya 5 z'ukwezi kw'indwi, yashira uwo munyeshuri wiwe mu baza gufasha gutegura bimwe bita mariage. Niho rero kw'igenekerezo rya 15 za kuno kwezi yamutumako avuga ko bagiranira akanama hamwe n'abo basanzwe bazomufasha urwo rubanza. Umwigeme yagiye azi ko agiye gufasha gutegura urubanza, ariko uyu murezi yaciye amusambanya. Umunyeshure abibonye uko yatangagira ubwoba, mugabo mu nyuma arabibwira umurezi uwo bita titulaire w'ishure, amubwiye vyamushikiye. Uwo murezi nawe havura abishikiriza ubuyobozi bwa Lycée de Tanganyika, maze nabo bahabona kumenyesha ubushikiranganji ivyashikiye uwo mwaka. Niho rero bazana uwo murezi ngaha, baramwumviriza kandi ntiyanatevye, yaravyemeye ko yabikoze, akavuga ko yabikoze kubera shitani. Baravye no muri ubwo butumwa bahana, vyaragaragara yuko yagerageje kurondera incuro nyinshi uyo muregwa. Iyindi dosiye tubabwira, dosiye igira kabiri, niyo umurezi n'umuregwa naho nyene ni ngaha mu Ngagara quartier ya kabiri. Umurezi yitwa Barutwanayo Eric asanzwe yigisha muri ya mashuri yo kwimenyereza mu mwaka wa kabiri, deuxième année maternelle. Mugabo akigisha ku ishure École maternelle catholique iri mu Ngagara quartier ya kabiri. Akaba asanzwe yigisha mu mwaka wa kabiri, deuxième année maternelle. Ariko uwo munsi wo gukora iri bara yari asanzwe ariko atanga vya vyigwa vyo kwimenyereza renforcement ku munsi wa mbere igenekerezo rya 25 za kuno kwezi. Niho yakora ibidakorwa, aho yasambanije umwana yiga mu mwaka wa kabiri afise imyaka 8. Uwo mwana yaramuhenze, amubwira ngo ibintu asohokana hanze, hanyuma aca amusanga yamujana mu yindi shure aramusambanya. Uwo mwana yarabwiye abavyeyi nabo baraheza baritura kino kigo. Umwana avuga yuko yoba yabikorewe incuro zibiri, uwo murezi nawe akavuga akemera incuro imwe. Umurezi afise imyaka 22,